Mimi ndio kupigwa vita kusema kwamba R-Flow alilimba neza mgana alilimba Kirundi. Unaona kitu kama hicho. Huyu ana namba yangu, huyu ana namba yangu, ushaona. Hatujawahi kupigiana simu. Kana naweza hapo nikisema hata nirudie nyuma. Nafikiri unsubscribe. Bari ntambo yo kwidoga. Naratanze na challenge ni bajya bose ko abartiste benshi ntubabona muri boîte. Bajya bose bavuga ngo ntizivuzwa muri boîte. Benshi ntabo tubona. Bazore baza bonyene biyumviririza. Apana kuza ngo 5 minutes ngo ntibavugije umuziki wanje ngo ciyengene. Ukene vuga ati jewe R-Flow umuziki wanje ngenda gukore. Nzovuzwe i Burundi, mukavuzwe ni Kongo, ubuzwe no mu Rwanda, ubuzwe no muri Kenya. Nishatse kugabanya mvuga mpereye kuri wawe unavuze ngo bahagarike kuvuza imiziki y'abandi. None ni bacana bo bafata ingingo yuko bazohagarika imiziki yawe utazigera ivuzwa hariya. Uzoca usanga wisanze bagomwe loko. Wirebanga. Uri loko. Ibi beko ravuga byo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku barimvye b'abarundi. Nivyo ntibazikoresha canke abahari mu bazi kwera baca ku radio gusa no ku mateleviziyo ntimuma bamenye kuri social media. Benshi ntibakoresha internet twako turabivuga n'ubu nyene mu kanya hariho benshi cyane batazi gukoresha ifo kwidandaza ifo kumenya exactement bana bafite ama telefone ageze telefone nako numviriza radio ngahanye dernièrement ariko ravuga ati ndafise problème ya telefone nibiki urabona ati nawe nyene mfise ka telefone si Android. Msanii kama Emery San mimi ni msanii nakubali, ni mwandishi mzuri tanaimba vizuri. Sasa unaweza kaniambia kitu gani anaweza kuwa nakosa Emery San kwa sababu hao DJ Paulin amfahamu Emery San muri kwenye Instagram jeno wambeshe zina ndarizi kesi muziki yake sejo au muziki. Turasubiye kubaha ikaze kibakunzi ibiganiro cyo hano kuri n'urubuga rwacu Bujahit TV nkuko mumisanzwe mumenyereye tubazanira amakuru cyangwa twakora ibiganiro kugira ngo mumenye byinshi mu bivugwa muri entertainment hano mu wacu mu Burundi, ibivugwa mu banyamuziki, amakuru atandukanye, ariko tukagwa n'ibiganiro bishobora kuba bifise icyo novuga ijambo rikomeye cyane bavugiramo cyangwa icyo bita débat kugira ngo abantu bamenye byinshi mu bikogwa cyangwa bikorera kogwa n'abaririmbyi. Haheze igihe kitari gito, haheze hafi ukwezi abaririmbyi b'abarundi bamwe bidoga bifatira mu gahanga ba DJ, abandi bifatira mu gahanga abamenyesha makuru, abandi bavuga ko umuziki w'abanyamahanga ari mwinshi hano iwacu mu Burundi kugira ngo utere imbere hoko gwiki, kugira ngo uwo muziki uvuzwe hano mu Burundi hoko gwiki. Ni bande bafise uruhara kugira ngo uwo muziki bavuga ko utajabuka hanze y'igihugu canke hano iwacu utavugwa, kuko bavuga ko umuziki uvuzwa mwinshi ari w'abanyamahanga. Koko byo bari ibyo iyo myidogo y'abaririmbyi niyo irafise ishingiro. Mu minsi heze hari umuririmbyi yemewe hano wacu mu Burundi yasavye ko umuziki w'abanyamahanga wosoka itegeko, abisaba leta ko wosoka itegeko ribuza kuvuza umuziki w'abanyamahanga haba mu maboîte, haba ku maradiyo canke ahandi hantu hose ashobora kuba hagendera abantu benshi. Ivyo benshi barabigize ko ico babivuze ko bamwe baravuga ati iryo tegeko rirakenewe, abandi bati oya ntirikenewe muri mu mwitumo, abandi bati koko birashoboka iyo gikozwe n'abategetsi rikavumegwa n'abari hejuru barongoye abandi. Koko birashoboka. Tuza kuganira na bamwe mu nararibonye z'umuziki bakoze byinshi birashimwa mu muziki w'u Burundi. Turafise ufise nuvuga ubutambiro ubuzwi cyane hano mu gisagara cya Bujumbura bita Le Cristal. Arafise kandi nishira hamwe ritegura ibiteramo ari ryo Crystal Event. Akongera kandi akaba DJ aravanga umuziki mu bitaramo bitandukanye, haba no mu butambiro ubwiwe canke bakamutuma ko mu zindi manza canke mu bindi birori bihuriramo abantu benshi haba mu gisagara cya Bujumbura canke hanze y'igihugu. Akongera kandi akaba umuririmbyi. Mvuze gutyo muca mumenya. Turi kumwe hano ni Bizimana Paulin canke DJ Paulin. Turagoye ikaze muri Bujahit TV. Ndabaramukije wese. Turi kumwe kandi n'umumenyesha makuru bizararibonye mu bijanye no kumenyesha makuru canke kugira promotion y'abaririmbyi y'abarundi, journaliste culturel, amaze imyaka 13 akora uno mwuga wo kumenyesha makuru, kandi yarakoze bishoboka byose kugira ngo umuziki w'u Burundi uronke ijambo n'abaririmbyi bamwe bamenyekane n'ubwiciro. Turi kumwe n'umumenyesha makuru Alain Nova. Namahoro cyane. Alain Nova irambona iyo udafite ko irambona uca mu ngo wangabanyije ntacyo mugabo bisoleza. Turi kumwe Alain Nova rero irambona muri studio za Bujahit TV. Turi kumwe kandi n'umuririmbyi nuvuga ko ari wakera cyane, ariko kuva mu mwaka wa 2000 hari muziki twamenye cyane neza mu mwaka wa 2007 asoye indirimbo Sheba. Mu nyuma arakora izindi ndirimbo. Uno munsi afise indirimbo iri kuyakundwa cyane yitwa Drunken Love. Turi kumwe na Rich Florent bashobora kumwita Kajimunda canke R-Flow. Turaguhaye ikaze muri Bujahit TV.
mwiriwe Pajo. Kuri mikoro kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru njana bategura kino kiganiro kandi nije ngenda kibashikirize turi kumwe n'umugwi munini cyane wa Bujahit TV hari kuri kamera ndabona Juma Jux kaze rero bakunzi ba Bujahit TV kugira ngo mwumve byinshi ikibazo nshaka ni nyene duhera kuri kino kibazo umuziki w'u Burundi uravuzwa nkuko bikwiriye canke nuvuzwa reka dwijambo Alain Nova kugira ngo atubwire iyo menshi makuru dufise muri no studio tubwire umuziki uravuzwa umuziki Burundi uravuzwa bikwiriye kuko je ndemeza ko mu myaka 13 nko wabivuze maze ndiko ndakora kano kazi kumenyesha makuru ntanguye mbere kiganiro cyitwa kumuharuro naremeshiza muri radio culture ndibuka ko hana baririmvyi ubu bahora baza muri emission bambaye ama uniforme bavuye ku ishuri ba Bface na ba Obelix n'abandi benshi umva umuziki ni kiganiro cha iteka cha ikibanza umuziki ndundi hambavu y'ibyo kiganiro gusa hari mu biganiro mwebwe kuri radio Culture dufite ibiganiro byinshi mugenzi wanje Yamidu Hassan arasikiye twa Burundi Beats ngira ngo ico gihe ubutakizi ntiyabaho akurundi ruhande niko navuga iyo myaka ya 2008 akurundi ruhande za CBFM Plus Landry Mugisha irafite ikiganiro cyangwa ibiganiro by'umuziki kandi bikundwa ugiye kuraba no kuyani radio kuri RPA zabonesha n'izindi radio zandira gakura zariho ku bico gihe ca 2007 ugashira mbere na rema yaje mu nyuma gati 2007 abona nimhereye jaho natanguriye akazi umuziki uravuzwa ugiye kuraba ubu ugiye kuraba harema radio mashasha yabayeho za Bujahit FM za RFM turafise radio RFM exclusivité yari musical kuva mu gitondo gushika kumengo ni 20 kandi bavuza kenshi umuziki ndundi byo kuraba hari ibiganiro by'umuziki barakora hakaba ibiganiro burudika na RFM byose ni ibiganiro by'umuziki ugiye kuraba rero ukabona ko ngano cha barakora kiba imisi yose kuva ku wa mbere guca ku wa gatanu ugafata burudika kuva ku wa mbere guca ku wa gatandatu ukasangana amasaha atandatu ya burudika amasaha 5 ya barakora urumva amasaha 11 kuri y'umuziki gusa aho rero ndushizemo ya animation libre zikogwa mu bindi bisata aho ndavuye muri RFM ntumbere muri Bujahit FM hari kiganiro Hit Connection kitangwa kuva ku wa mbere guca ku munsi wa gatanu aho ni umuziki ndundi gusa uvugwa kandi na uvuzwa ugacushiraho ikindi kiganiro cyo kwa Mungu cyitwa Sunday Vibes naho nyine amasashika kuri 3 y'umuziki gusa goshe kiganiro kiba kwa gatandatu cyitwa Connect Ligala Connect hani nikindi kiba cha dedicace kiba cha dedicace ikona rije Israel naco nyene ni cy'umuziki sindavuga katika extra imisi yo kwa 18h gushika mengo 20h aho hose ni umuziki ndundi sindavuga isanganiro uburundi buraririmba ikiganiro cy'umuziki ugiye kumbiriza ama animation yandi hakoresha umuziki sindavuga Rema FM changamuka janda changamuka na Vivance Emery ngashira ko janda mukurukuru aho n'umuziki sindavuga mu Rumonge witwa Elvis Giro afite cy'umuziki kuri Izere FM n'umuziki sindavuga kuri Star FM Gitega hari umuziki umuriza umuziki Ege Sport FM mu Makamba umuziki gano cy'umuziki kiriho kandi wavuzwa ngiye ku Muco FM Ngozi umuziki ndagiye kuri radio Ubena hari ya Murutana kumbure yo ni confession religieuse ni Islam mugabo harashokuba confession religieuse ari indirimbo za gospel cyangwa zitazirima z'abarundi jende meza neza yuko umuziki w'u Burundi ugiye kuraba neza turafise ibiti uravuzwa ku 80% kwijana gusa iyo ngorane boyirondera handi mugabo ntivugirwe ntirondererwe mu bimenyesha makuru cyane amaradi ama yani media online yaje ama TV online ama magazine yanda hari canke ama page yanda aboshoboka ama blog avuze umuziki ubutafisa ama radio online nayo nyene avuze umuziki je ndemeza neza ko umuziki Burundi avuzwa ku bice 80 kwijana ugiye guharuro kumviriza kandi urumva ko ikibanza ari kinini mukavuga cyane ndavana rero n'indinganizo yayo maradiyo kuko hari gihe usanga ari umupartenaire
canke se umuntu asanzwe afitanye amasezerano yo gukorana n'iyo radio mugabo kandi atari uwo murundi ugasanga rero hari uko byo bita maligne editorial ashobora gutuma hacamwa ako kazi ko hanze. Hari kandi ndibuka neza yuko twakuze twumviriza radio imwe nka jewe radio y'igihugu hariho première chaîne na deuxième chaîne kandi warumva umuziki w'ikirundi hariya kuri première chaîne hamugaca wumviza umuziki tuduse ya masaha nyene après-midi kandi ntibyabuje ko bacanje ba Miss aba Africa Nova bahaga na ba Christophe Matata n'abandi basibazuri cyangwa se ba Kajanine bavuzwa kandi baramenyekanye. Ndemezanya neza rero ko akagorane ko bakarahandi mugabo si bimenyesha makuru tutaraza kungorane turumva ko wowe nkumenyesha makuru warakurikiranye uraraba usanga ama radio ama televiziyo imenyesha makuru byaje n'ivya kera byose byaravuza kandi umuziki w'urundi bemeja ko uvuzwa 80%. Aha cha mbaza DJ Paulin nkumu DJ ariko hano utushura nkumu DJ kandi n'umuntu afise ubutambiro boîte de nuit muri boîte havuzamo umuziki muri wowe nkumu DJ uravuza imiziki ari giye bagutumira no mu bindi bibanza bitari hajya iwawe ukaja kuvuza umuziki. Aba baririmbyi koko bidoga umuziki bwe nk'aba DJ murawuvuza w'abarundi murawuvuza ku bice bingana gute? Imiziki turayivuza sindaharura ngo pourcentage zingahe mugabo ndazi yuko promotion muziki wacu turayikora cyane gose. Arafo sindavuze ngo kwera ari ngaha anye niyo mfashe niyo tuvugije umuziki kenshi cyanda mfata snap nka murungikira urumva abantu bankurikirana ku marezo social barayibona yuko ndabigira cyane gose ndazi promotinga bikuye vraiment n'aba DJ banje barabizi sinkwiye kubabwira ngo nimuvuze umuziki Burundi ko komba turimo twese urumva nicyo bituma kenshi ntidutahuriyo abartiste bako baravuga abamisiyoni bako baravuga ngo nituvuze imiziki yabo turagira uko dushoboye umuziki mwiza nawo nyene uridandaza ifo kandi twe ntibagire twebwe turafise n'indi casquette turaba commerçant ifo guhereza umuntu ico asavye uravyumva ntuzo kugura ibutike hajya ugende kudandaza ibintu batagura uraraba ibindi byo ahandi ivyo bari kwaragura nivyo nawe udandaza uravyumva niko bimeze niko natwe dukora rero nko DJ cyangwa nk'umuntu afise ubutambiro ari wowe ubutwara uremeze jana ko umuziki Burundi uvuzwa abarinzi nta mvo yo kwidoga. Naratanze na challenge ni bajya bose ko abartiste benshi ntitubabona muri boîte bajya bose bavuga ngo ntizivuzwa muri boîte benshi ntabo tubona bazore baza bonyene biyumviririza apana kuza ngo 5 minutes ngo ntibabwije umuziki wanje ngo ciyengene urumva umukujija ko wavuze ko muri iyo boîte batavuze umuziki wawe canke umuziki ndundi rindira basi nk'amasaha 2 cyangwa 3 hanyuma ucu uvuga cewe ico wiyumviriye. Yes ariko arabavuga bati none aho bande muvuza barinda kuza muri boîte ko bavuze oyaye noshatse kukubwira yuko abo bavuga yuko tutavuza imiziki ndundi benshi n'aba musiciens tuzi bo ngahanye yes ntitwigira tunababona ikindi naco twe turi kuri niveau hariyo niveau tutarashikako turavyemera natwe uravyumva ushaka gupromotinga ikintu kubera iki uravye nka Toyota canke ayandi mamarke akomeye canke nawe bari Coca-Cola babandanye bashimwa amahera kugira ngo ibintu byabo bibandanye biboneka vya publicity none wowe ushaka ko umuziki wawe kubera iki utaza ngo kugira ngo donc bashobore amahera ya promotion hariyo abantu bazi bumva amazina nka Sadbi ugasanga abantu ntibamuzi bazi izina imiziki barayikunda mugabo birakeneye kuca ahantu bakubone urumva hamwe bajyana ugwara wambonye wabonye Fizo wabonye Sadbi wabonye Arafo aho hantu ko bazi kwaza mubona n'amafoto bien sûr yo ni kote yo gupromotinga rero ivyi wacu twese. Uyu ni DJ Paulin avuze nk'umu DJ kandi akabavuze nk'umuntu afise ubutamiro nk'umukomersa aradandaza ashaka kudandaza umuziki mwiza. Eske abaririmbyi bakora umuziki mwiza? Turi kumwe n'umuririmbyi ngaho turi kumwe na Arafro. Paulin avuze ko umuziki w'abarundi bawuvuza kandi bakora ko bashoboye kura ngo n'urugamba ariko aragora kugira ngo bawuvuze. Ati tuvuze umuziki mwiza kandi bidandaza. Umesha makuru mugenzi wanje yavuze ko bawuvuza ku 80%. Wowe nk'umuririmbyi ndi kwibona uyu muziki uravuzwa mu radio no mu butambiro. Premièrement, ndabasavye mvuge Igiswahili. Na kibazo. Be free, yes. Unajua upande wangu mimi kama mimi. Ndaweza nikasema mara nyingi napitaka kwenye club. Crystal. Ni upande wangu. Sitombi Crystal tu. Yes. Club zote. Mara nyingi napitaga mimi siko mtu wa club sana. Yeah. Lakini nikisema nitoke natokaga mara nyingi. Crystal. Kozi labda na arena fasi tatu lakini hizo ni klabu kubwa wakikucheza arena Kozi na Crystal at least kuna fasi ulisikika
Bujumbura. Yes. Lakini naweza nikasema mara nyingi huwa najisikia sehemu mbili kwa hizo spasi tatu na kwambia. Zipi najisikiaga mkristali, sio kwamba namsema Paulin yuko hapa kwa sababu anapiga muziki wako. Ndio nilisema upande wangu. Lakini kinyume na hayo yote mimi nafikiri mko mnajua kwamba nilikuwa naishi Kigali. Yes. Niko kama na wiki 3 niko hapa. Naweza sema wanaucheza muziki. Lakini mimi sijafurahia sana gisi unavyochezwa hapa kwetu nchini Burundi kama gisi naweza nikakompare Rwanda ulipokuwa. Sababu naweza kuambia miaka 6 nilikuwa Rwanda. Sikuwahi kusikia gisi kwa huyu muda nishafanya hapa. Gisi navyosikia nyimbo za Rwanda zinachezwa. Sio kwamba eti kwa klabu wala kwa ni sehemu zote nisikufichi. Na nikiwa nyumbani nasikiaga kwa radio, siwezi kwamba eti ni radio gani, lakini sitakosa kusikia muziki wa Rwanda. Au mtu alikuwa flash au CD kwa kusikiliza. Kwa siku sitakosa kusikia muziki wa Rwanda, wa Tanzania, unaona sehemu zingine tu. Lakini naweza kwambia tembelea Rwanda, fanya kama hata wiki 2. Utatoka mwezi wiki 2 ukusikia nyimbo hata moja ya Burundi. Ushaona? Sasa sijui kama ni mapenzi tunayo sisi kwa watu wote. Warundi tunapenda wageni. Ndio nikasema hivyo, unaona? Sijaelewa hicho kitu, siwezi kwambia. Sijaelewa. Kia gisi Nova explain. Wanasema mimi kuna reason. Inaeleweka lakini. Inaeleweka. Ukisikia Paulin anaongea kama inaeleweka unamunga mkono au aumungi mkono kwa sababu inaeleweka. Mimi nimezungumza upande wa media. Yes, mimi naweza wanazipiga au wanazicheza. Unakuja kuzisikia. Nafikiri hapo walihesabia kwa percentage. Eti za kwetu zinachezwa kama 80%. Yes. 80%. Sasa Rwanda na hiyo 80% wanaizidi. Nisikufichi za kwao ni 100%. Ukisikia Mrundi, naweza kupatia hata mfano kidogo. Ni kipindi Fizo natoa Indoro. Ilichezwa, nisikufichi ilichezwa sana. Lakini Indoro si ndio. Lakini wale wanawake ndio nataka nifike hapo. Kinyume na Indoro, alitoa nafikiri Avisi. Pajo. Sio kwamba eti nasema eti nawachukia, hapana. Lakini sikuwahi kusikia. Sasa nikajiuliza hicho kitu, kwa nini alitoa Indoro? Ni ule msanii alitoa sisemi kwamba eti ametoa kwanza na Wanyarwanda, hapana. Peke yake. Ni yule kwanza msanii. Sasa anajulikana kwamba ni Fizo, unamjua. Sasa kama ni yule msanii mnajua, inamaanisha kwamba kama alifanya nyimbo ya kwanza ili hit hiyo Indoro, sio ya kwanza, nasema kuanzia kwa hiyo Indoro. Yes, amefanya Indoro ka hit. Sasa hii ya kufuatia hakuna hata miezi 2 anaitoa. Kwa nini wasichezi na yeye? Nikafahamu kwamba nikaelewa kitu kimoja, nikaona kwamba wana politique ya kuprotege vitu vyao, yes, na kuvipelisha Wanyarwanda. Yes, sio kwamba eti waraia wa Rwanda hawapendi muziki wetu. Hapana, wako nazo kwenye simu. Lakini watu wanavyotengeneza industry ya muziki wa Rwanda, wao ndio wanaziwia muziki wa kwetu usichezwe. Tutamwambia kwa nini wanaziwia. Yes. Anasema aravuze ko indirimbo z'abanyarwanda z'abanyamahanga ngaha tuzivuza cyane. Ibyo wavuze wewe wisiguye ariko yakutahuye, ariko ntabibona, ntibiri palpable, ntibiboneka, ni ibintu avuga ko biri abstract. Est-ce que ubona koko ibi bintu hasiguye nk'umuririmbyi n'abaja muri boîte, agenda muri Crystal, agenda muri Cosino, muri Arena, ntaryoherwa n'ukuntu bazivuza, ariko tutari kuri radio ma media. Jewe ndaza kuvuga nashane ndaza kuguma ku media cyane. Ama Paulin ni wari muhinga wo ma club, kumbure aho kumbure akunda gutembera uno. Sinamenye cyane ko Arafro yavuze ko mu bisanzwe bya 18% navuze ko bivuga ku radio no ku mateleviziyo yoba bidashikana. Ugiye kuraba rero ndibaza hanini mpagarara kuri ibi bikurikira. Mu bisanzwe umuziki umunya artiste wese akora kuri aba international, abe international, kuko uvuze ngo zibire aba bagaca bazibira, tuvuga mu Rwanda ntibatuvuza. Mugabo twe dushaka yuko twovuza gushikana muri Amerika, twovuza gushikana muri Kenya. Ndamaze imisi mvuga n'aba DJ babiri bo muri Kenya, bari bavuye muri Kenya, DJ B na JUV. Novuga ni ututwi kwidoga ntibiri ngaha gusa.
no ugenda kuraba no mu Rwanda ntibahimbagwa cyane ko bavuzwa neza uko bashaka. Muri Kenya byarabaye muri 2018 abakenya barasaze bavuga ko aba Nigeria bavuze cyane. Ugiye kuraba aba Nigeria uko muri Kenya bavuga bati aba Nigeria baraturengera ngaha. Ugiye kuraba rero ivyo byose ko abantu bose kene professional cyangwa international ukene vuga ati jewe R-Flow umuziki wanjye ndawukore nzovuzwe i Burundi mukavuzwe ni Congo ubuzwe no mu Rwanda ubuzwe no muri Kenya nshatse kugabanya mvuga mpereye kuri wawe unavuze ngo bahagarike kuvuza imiziki y'abandi none niba acana bo bafata ingingo yuko bazohagarika imiziki yawe utazigera ivuzwa hariya uzoca usanga wisanze wagomye uri loko wagomye gaha gusa i Burundi ugiye kuraba rero niba mu byukuri iyo miziki iyo mu Rwanda iyo bivuzwa ngaha iyo miziki yo muri Kenya yo bivuzwa ngaha muri Tanzania cyane uyu mushasha muziki waturangize ngaha no bugikartona tutawezana ukamva ko Diamond avuzwa ngaha iyo ishoboka ari puissance ingufu zidasanzwe Diamond akoresha zikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi aho naho twe nacu turacyari hasi tubyemeranye ubuheruka twakoze ikiganiro cyo kuraba ingene abarundi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi aba artiste nyene ntibari kuri Instagram abafise n'amashene yawe ya YouTube ashira ko indirimbo audio akazoca mara 3 mois atakindi kintu kigiyeko nta kintu nahava ngasangeko Instagram yoyo barundi ni bakeyi banayiriko kandi ari byo mbuga ziko ziratuma abantu bidandaza ugiye kuraba rero abo bandi banyarwanda abakenya abatanzania n'abaganda twemeranye yuko igihugu cyacu cy'u Burundi mu by'ukuri ndabisi ibiharuro biriho ku kigo cyakozwe na RCT cyatanzwe muri ibi mu ntango za 2019 niba nihenze basanze abantu bakoresha na cyane telefone Android 150 bashika umuriyoni buragatoye mugabo rero avuga ko abantu bari connected ari ibihumbi majana 9 mugabo rero bakoresha internet ibihumbi majana 9 mu miliyoni zirenga 12 z'abantu ugiye guharura ni 12% usanga ari mu 960,000 mugabo rero 960,000 ibihumbi majana 6 ucukuramwo babandi bakoresha internet ya WhatsApp na Facebook kakabuki kamajana 3 kajya karishi ibintu rero niho bipfiriye mugabo kuko abandi umuziki ugeze muri YouTube ugeze muri Instagram ugeze no kuyandi ama platform yandi Spotify n'ibindi zidandazo ry'umuziki iTunes zidandazo umuziki ivyo rero abarundi sinzi kari ubushobozi buke bwo kugura le pouvoir d'achat bafise bituma bigurira Facebook na WhatsApp aho naca ntera kamorera amakonti telefoni mobile niba byoshoboka niba bo hagarika kukabuke ka WhatsApp Facebook ncane niba bo raba ingene bagasha kuri Sensa mugano na YouTube igashikirwa cyangwa bagasha ku gihumbi cy'amajana 6 YouTube igashikirwa na Instagram kugira bitera imbere nabo bari mu rudandazwa bashobora kugaragara barazi pouvoir d'achat y'abanyagihugu mugabo bigize uko bashyize ku majana 6 ni harabo ntabazokurikira iyo muvuma bakaza ariko kandi nibaza nabuciye muri abantu ibihumbi majana 9 bakoresha internet mu Burundi si bose bari mu saje umuziki hari abakurikirana iby'amagara y'abantu iby'uburimyi n'ubworozi ibya ekonomi ibya gisirikare politiki ugasanga abo muziki ni bake cyane muri aba ni naho tubonera iko igitigiri cy'iwacu biroroshe kubona igitigiri cyo kuraba abaririmbyi bacu nyine bakurikirana kwizo mbuga usanga nk'ubu ugasanga umuririmbyi akomeye ntafise abantu 10,000 bakurikira kuri Instagram followers ntabafise kandi akomeye afite izina bashaka kuri YouTube ntabwo pase twakoze ikigwa nk'iki cyo dusanga abarinzi benshi ugiye kuraba moyenne y'abarinzi benshi twakufasha bari 200 ugiye kuraba moyenne bari mu hagati mu 3 na 5 baronka subscribers kuri YouTube mugabo ugereranyije rero n'abanyakenya bo bafite population nini mugabo dufasha aho hakujya mu Rwanda basanze yabirazimbutse par rapport mu Burundi dusanga bangana connection zirahari mugabo amaguru y'ivyo internet y'iwacu nizimbutse gusumba zindi zose mu kare ka yes gusa ko kantu ka Facebook na WhatsApp gashoko kishibira ariko kanya gasekeni bagakureho irazimutse ko iri sur tout le territoire oya nikindi naco umurindi wo kwijukira internet uracari hasi kugiye kuraba nk'abantu bafise
Gmail ko na Gmail akonta kugira ngo uje kwizo mbuga zose ni bake cyane apena yifitiye ako aga Facebook avuga ati narahejeje rero uke kuraba rero nibaza ko ingorane nyamukuru uke kwirondera no kwidandaza gukoresha rezo sosio kwidandaza ninge uko kwidandaza kwabo banyakenya kwabo batanzania ba Diamond n'abandi nabo banyarwanda ba Davis ba Medina n'abandi bigace bisaba biza kurengera ukwidandaza kwa biwacu bifatiye na kwa kuntu pouvoir d'achat ikiguzi cy'abantu ngene kingana ubwo tusanga rero biri ngaho nyene ugiye kuraba rero ntibota imfane ku bimenyesha makuru ku ba DJ sawo cyo uvuga mugabo je magaze ngaho reka tubijanishe n'ibyo turavuga kwidandaza gukoresha internet nka rezo sosio canke nko kumenyekanisha makuru yawo n'ibyo ari byo biturutse gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ariko kandi n'aba DJ canke abantu basanzwe batunganya ibiteramo nka mwebwe mufise agence événementielle yitwa Crystal Event ngatu tuyire dushiko office ko maze gutegura ibiteramo byinshi ibi beko ravuga byo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kubera imvyo y'abarundi nivyo ntibazikoresha canke abahari mu bazi kwera baca ku maradio gusa no ku mateleviziyo ntimuma bamenye kuri social media benshi ntibakoresha internet twako turabivuga n'ubu nyene mu kanya hariho benshi cyane batazi gukoresha ifo kwidandaza ifo kumenya exactement bana badafite ama telefone ageze telefone nako numviriza radio ngaha hanye dernièrement ariko ravuga ati ndafise problème ya telefone nibiki urabona ati nawe nyene mfise ka telefone si Android none wo ukurikirana ibintu byawe gute ifo yuko aba bastar bacu abastar uzorabe nka ba Beyonce canke bande bose akantu kose agiye kurondera impuzu uzobona foto ye mu kabati ariko aratambuka ukazobona ari ifoto kujye niko kwidandaza ugasanga Jay-Z ariko arabigira ari umillionaire wewe ugitangura ifo kubikurikiza nawe ukavuga ati bwabone niyo nzira ubwenge burarahugwa rega ifo kumenya ati ujya mu nibijya koreka ifo ko nanjye ndabigira DJ Paulin DJ ufise ubutambiro uri mu event manager n'umuririmbyi ibi byo bituma umuntu umuririmbyi atamenyekana nuko adakoresha imbuga ngurukana bumenyi ngira mvuga ikintu muri muno myaka turimo muri 2020 hari ikintu ngoma mvuga naho baguma bavuga ngo ntituvuze imiziki yabo hari ije ndumviriza radio cyane gose niyo ndi mu mudoga ngoma numviriza radio hari indirimbo umviriza ukavuga ati none nkiyi uyu nyene yazoza kumbwira ngo ndayivuze muri club vraiment urumva ati none nkiyinye wewe nyene arayumviriza ifo kugira ikintu basi uvuga ati ndafise objectif indirimbo ndayikoreye iki ndayikoreye nde urumva ni bande nshaka kuviza nkozi y'indirimbo urumva marumvirije ngahanye indirimbo yitwa Jerusalem muravye ahigeze uno munsi baririmba iki ni Jerusalem du début à la fin hari ibindi birimo urumva ugasanga ubundi ariko araririmba ibintu ugasanga nta na sense bifise none nk'uyu unyashaka indirimbo yigereye ifo kumenya objectif iki ikintu uri kurakora iki cyo ku social media baraziko cyane nazo bakoresha ni bakenya cyane vraiment yego R-Flow bumvise umesha makuru bumvise ubutambiro mu DJ kandi no mu event manager n'umuririmbyi mukora indirimbo kubera ihe mvo kwi objectif mwebwe nyene ubwanje mu bamukorera abandi bantu bamukeneye ko muzirimbira mwebwe muzumvirize mu mazu iwanje mukeneye ko abari abantu abanyagihugu bazibona murakoresha social media nkuko bibucanye ntazo mukoresha ama telefone mufise koko nafikiri nikiongelea hapo tunaweza tukafika ku niveau ya kusema ya kuleta le mot patriotisme Nova alisema eti kuna wasanii wenye wana simu. Nafikiri huyo msanii mwanza anaanza kuwa ana simu na iko na muziki mingi. Na asililie sasa mchezi. Nafikiri ukijaribu kumuongelesha sio yeye, sio pande wake eti anaanza kuwa anafurahia kutokuwa na simu. Mnisikia. Nafikiri hicho kitu tuko kwanza waelewe. Mwelewe kwanza mtu kwa nini ana simu kipato chake na anafanya muziki kipato chake ashapata show yeye ndio anafurahia kutokuwa na simu muziki anatoa unaenda wapi nasema kute ya pesa unamuingizia yeye unakutana hana simu lakini alifanya gisi yote aingie studio John arekodi audio afanye gisi yote afanye video ndio ni pesa sababu unajua hao journaliste
Ndio kwanza ukikaa kimya unafanya hata muda uimbi. Wenyewe utaweza kuongea. Tena atakuongea kote negative. Aje. Alafu umezimika. Unafikiri kwamba yani utafikiri wewe ndio unafurahia kuzimika. Okay, piko unakutana kuna tatizo ya pesa. Ushaona. Sasa nikisema patriotism ni aje? Kusupport huyo mtu wa kweli. Uzalendo kama hicho. Huyu hapa ameshakawia kwenye muziki. Paulin yuko na experience ya muziki. Unaweza kuona kwamba uko na kipaji. Unaona kweli jamaa hali yake ya maisha si nzuri. Ana hali nzuri. Kwa nini msimsupport? Muinue. Yes, msupport. Afu nyuma ya hapo uje sema msanii na yeye ajifuatilie sijui labda umkritike après umsaidie. Tunajua wasanii wengi waliosaidiwa kitambo lakini wakalewa sifa wakawa master wakarudi ndani kwa sababu mama manager waliwatupa wanaona kama wa jamaa hawafai. Yes, hiyo inatokea hapo unaweza sema individuellement inatokana na akili za mtu labda. Ushaona. Mimi naongelea upande wa wasanii, si ndio? Ndio nafikiri kimenikaza hapo. Na uwatetee na ujitetee. Yes. Sasa kitu kenye mimi narudia tena kusema. Sawa. Nikisema parapora ya zamani nilivyoanza kwanza nilianza 2006 mpaka kwa huyo muda. Kwa kweli tuseme vitu tunaviona Burundi. Parapora ya miaka ya yes. Lakini mimi narudia tena kwa hiyo point. Huyo muziki wa nje mpaka leo unaona chezwa hapa. Mimi siwezi enda mbali. Mimi niliishi kubwa kuliko Burundi. Yes, mimi niliishi Rwanda. Siwezi ongelea mambo ya Tanzania wala Kenya. Mimi naongelea mambo ya Rwanda kwenye nilikuwa. Si ndio? Mimi nilikuwa Rwanda. Kama mimi kama msanii, wananijua msanii alimba Sheba sijui. Lakini yani wao wana prefer kuniona mu karaoke. Na wanakuja sinikuwa nakuja huko na record. Narudi tena kule. Na nyimbo na wako present. Lini mule kuona journalist hata mmoja ananiita nifanyisha interview. Mimi ndo nimekata. Wako najua sehemu nachezea karaoke. Uliwahi kuomba hiyo support kwa presenter wa Rwanda wakati? Tulikuwa tunaonana, kuna kipindi walikuja kumuoji Yoya, mimi nilikuwa pale. Ushaona. Na kipindi Yoya kwa na muda afanye muziki. Ushaona. Alikuwa na muziki. Wakamuoji nikasema kitu kizuri. Nikajusa labda jamaa watakukumbuka kesho. Watanikumbuka ama wataniongelesha naambia bana tupange na wewe siku fulani tufanye kipindi. Haikutokea. Ushaona. Sasa unafanya jipoze question. Ni nini? Labda alimuongelesha Yoya ona muda hawamuoni. Na ni msanii wanajua. Lakini Yoya aliwahi kufanya collab na Uncle Austin Kigali, alifanya na Dr. Claude alikuwa Kigali kipindi hicho, alifanya nyimbo nyingi Kigabo, alifanya music Rwanda. Ziza Desire. Msanii gani anafanya naye Rwanda? Wanamcheza Rwanda sana. Si uko na mmoja sahihi. Sasa wewe strategy yako kwa nini hukufanya strategy ili ufanye hata collab na msanii wa Rwanda? Hivyo isogeze. Hizo program zilikuwepo hizo program. Wasanii walikubania, walikataa. Hakuna msanii kwa propose. Sasa hii kuna msanii siwezi nikamsema jina sasa hii kuna msanii niko naye. Mtaimba naye. Yes. Lakini narudi tena pale narudi tena. Siwezi nikamtaja jina hapa. Kuna producer niwahi kukaa naye. Producer anajulikana. Akanambia kitu nikafanya kinyume na hayo maneno yake akafasema na waelewa sasa. Ananiambia hivi R-Flow tunajua kwamba Warundi mna uwezo. Mna kipaji. Hicho ni kitu tunajua. Lakini tunaimba lugha zinafanana. Mnyarwanda kiimba, Mrundi anamsikia, Mrundi akiimba, Mnyarwanda anamsikia. Sasa aje tutawacheza huku sana. Unaona kama wakwetu watapata nafasi ya kuchezwa? Yaani wasanii wa Nyarwanda hao watapata nafasi kwa sababu nyinyi mna kipaji, wakicheza kwao mtawazimisha wale. Yes. Nafikiri sio mambo eti ya internet wala nini. Naweza kusema radio, TV. Yes, yani ni vitu vinaeleweka. Ni vitu vinaeleweka. Unaona kwamba siwezi kumcheza R-Flow na kipaji, ukimcheza sana hapa sababu nilikuwa kule lakini nilikuwa natumika. Ushaona? Nilikuwa kule nilikuwa nakuja huko natumika. Siwezi kuficha wao wanacheza nyimbo yangu mara chache lakini tena wanaicheza ni kama nimefanya video. Lakini audio nisikufichi niliwahi kumsikia Mbidata. Nafikiri na penyezi kwa ni nguvu za Paulin. Ndio naweza sema msanii mmoja wako kusikia. Ushaona? Nilikuwa nikienda maklabu na kwenye mimi nafanya karaoke. Wakimcheza Dr. Claude wanacheza zile nyimbo zake za zamani. Sasa wafanya juiza sasa Dr. Claude hawajui nyimbo zake za mpya. YouTube. Yes, YouTube. Nafikiri kwa universal.
Sio hakuna YouTube wa Rwanda, hakuna YouTube wa Warundi. Ukipost ukipost nyimbo pale nafikiri kila mtu duniani anapaswa kuiona. Lakini kuna swali aliuliza na Paulin alisema hivi, wasanii wa Burundi si ni wachache ambao wanatumia hizi social media. Yes. Ni kwa nini hamtumii social media? Unajua kitu kimoja. Mimi naweza kwa labda sijui jinsi gani wanatumia Spotify, sijui Boom Player, kitu kama hicho. Kwa nini Nova sinsogelea kaniambia Flow umeshafanya nyimbo nyingi, fanya hivi kitu kama hicho. Hayo yote ni mazungumzo hatunaga kati ya watangazaji, wasanii, ma DJs, unaona kitu kama hicho. Wakati Rwanda hicho kitu wanakifanyaga sana. Kwa mwezi ama miezi miwili lazima wakae chini waongee palikuwepo nini mwaka juzi, tubadilishe nini, tuongeze nini. Hicho ni kitu kenye akiwaje hapa. Alafu wanasema kwamba kuna muziki wa Burundi unapo faili au hautokelezei au muziki wa nguvu, wasanii ni watu ambao wanakuwa upweke sana, hawataki kufunguka na kuwa katika label, hawana team, hawana kundi. Ingawa wasanii wa nje unaweza kukuta mtu ana management ya watu 20, watu 100 wako nyuma yake wanamsupport. Yeye ndiye boss, hategemei boss. Ule boss yeye anakuja kumpa idea tu, lakini yeye ndio boss kwa sababu ana kazi zake. Kwa nini wasanii wa Burundi hilo jambo la label management hawataki? Nafikiri kinyume na hicho, kweli hilo ni neno la ukweli. Wasanii tunajibagua, unaona wasanii fulani wako huko, wasanii wengine. Hicho kitu kiko kwa kweli. Tena ni kitu sifurahii mimi kama msanii. Lakini naweza kusema tena kinyume na hayo yote, nafikiri kuna wabosi wengi hapa kwa nchi. Lakini bado ndio narudia kwa ile neno kusema patriotism. Bado wazalendo. Yes, sio wazalendo. Hawapendi vya kwao. Yes, wanaogopa, bado wanaogopa kusema nikiweka pesa yangu kwa R-Flow sioni kama nitairudisha. Ni kwa nini hawezi kuirudisha? Kwa nini wanasita? Ndio nakwambia hicho kitu. Na wakati tunajua kama mwafero anasemaga kile risk ya rien na rien. Yes, nafikiri ukianza Paulin ni homme d'affaires na anajua hicho kitu. Nafikiri ukiweka pesa yako kwa biashara unasema mimi najaribu, labda nitaona matokeo kesho, unaona? Hicho kitu sasa wabosi wa hapa hawana. Hakuna bosi anaweza sema eti acha nimchukue huyu mtu, naona nishona na kipaji, naona ni biashara. Niweke pesa yangu kwa huyu mtu, nione kama tunaweza tukasogeza muziki wetu mbele. Hicho kitu hawana. Mtu akisema kwamba wasanii hawana msimamo, hawana mwelekeo, na ndio maana hawawekezi katika mambo ya sanaa. Anaweza kuwa amekosea. Anakosea na hajakosea. 50-50. Yes. Kwa nini anakosea? Tunahitaji ushauri. Tunahitaji ushauri. Paulin kuna experience. Alain Nova kuna experience. Ndio narudia tena hapo. Huyu ana namba yangu, huyu ana namba yangu, unaona? Hatujawahi kupigiana simu. Tena naweza hapo nikisema hata nirudie nyuma. Nafikiri unisubscribe. Nafikiri sijui kwenye account yako. Sijui. Nafikiri. Lakini huyu ni mtangazaji. Lazima kusubscribe. Akufollow. Anaweza kwa nini sikuifanana mimi follow. Mimi ni mfano, nitoa mfano. Unaweza kuona ni follow, lakini kuna wengine mtangazaji anifollow. Ni muhimu ni kawaida. Hapo tunarudia sana kwa ile tena uzalendo. Usiponifollow mimi, wewe kama mtangazaji utamfollow nani? Inahitajika ile msanii wa promoters, watu wa entertainment, ile industry wa follow msanii. Pajo, nafikiri kunifollow sio kunipigia nyimbo. Unanisikia? Sio kama unanipigia nyimbo yangu ama utacheza nyimbo yangu mimi sana, hapana. Kunifollow si ile leo tunarudia tena ndani wakitizama na ni page yangu ya Instagram, wanaona niko na followers wadogo. Nikiwa na followers wadogo kipindi hao Warundi wa kwetu hawajani follow. Ndawatoa wapi followers? Yes, huyu ni R-Flow anazungumzia hiyo. Uriko namumviriza ariko avuga ibintu byiza kandi bifise ishingiro n'ifatiro, akovuga ko umuziki w'u Burundi hari ahantu uri kurapfira, haba ku radio, hari siyo canke purujana kujana n'ibyo uravuga. Uravuzwa ariko ni gake. Hari kino kibazo cyo gutakoresha telefone, avuga ko hari abayirinzi bataronka uburyo. Niba gitangura ashaka ko telefone gute naronka ibyo bitaramo. Ariko cyane turabe igituma bataronka aba manager, bataronka abantu bashigikira, batari malebo. Ni kubera ikiburinzi atari malebo. Est-ce que lebo kuja mu migwi kuronka abantu muri kumwe nka equipe igufasha gushikana ibikorwa byawe birafise ibimarira ku muririmbi?
imbere yuko nshikira ngaho kampere inyuma gato y'utuntu twose twifasha kubaka neza tuduza ivyumviro mbere kuvuzwa nta hari n'abarindi jewe ntarahura nabo umugabo bariko baraturandinga kandi bariko bavugijwe n'abaradiyo Burundi hariko Berry Music Melana je sindamuzi ariko ndazi indirimbo sindamuzi turavuga naho mugabo indimbo yiwe ndayivuze kandi n'abandi barazivugije ubu ni indirimbo iri hits hariho witwa Wiz Designer afise nyampinga zero mu club la fois passée namubonye kuri Flash niyo bagitangura novuga ni sinzi ko bagitangura mugabo niyo bagitangura jewe nta mwaka ndabazi afise indirimbo imwe Wiz Designer zibiri ama uyu Berry Music afise indirimbo imwe kuraba ku rugero bageze indirimbo zazo ko zavuzwako wotuvuga ati none abakari bashasha katanu uburyo banatanga mugabo indirimbo zari dandaje barafise management barafise equipe na management bafise ugiye kuraba rero ubwo n'umuriro bworoshe gukwerekana yuko umuziki uravuzwa mugabo hari uvuzwa ugafata n'uvuga ntufata ukudafata kwiziwe ivuzwa ntifatwe sinzi ingora niyo ziri mugabo abahungu babiri sinzi ko ari cyo banatanze nta nico banafise niyo bagitangura mugabo bimeze uko nje mbandangiriza rero ntumbera kubijanye n'ico waruma wazusha management yafise ifasha management irafise ikifasha ubuziki agaruka abantu babiri badafise management ariko bariko barakora neza irafise n'ikifasha ko ngiye kuraba mu myaka gushika mu myaka 80 85 za 90 ba matata basohora nyagasambu zirarema abanyarwanda gaho hakurya ba nimigwi ikomeye impara Flores bari barazimye bose bagendera ku barindi b'abarundi ba Kaposho Ismail n'abandi benshi se wa Arbekuru bose bari mu impara mu Rwanda bagendera mugabo rero ubu n'ubu yanavuze R-Flow ati baremera ko abarundi bafite talent ati muko ndishobora kwemera ko mutwi bifuka iwacu baraproteja baratinya ibyabo ugiye kuraba rero no ngaho iwacu nunga wacu turaproteja ndibuka ko R-Flow abizi 2012 je na mugenzi wa Midu Hassan twafashe itegeko ingingo yo gufuta imiziki yose y'amahanga muri iyo campaign twarayikoze muri EP yanje muri schedule ya Radio Culture ico twari ubwoba yuko auditora yiwacu kigenda mugabo mu nyuma kuko twabonye bitanga cyangwa moto fulani ni naho basabye bace biyubaka bahariyo ba Emerson bayoya bande abo bose bara story bose yari ya twakoze yo gutuma muziki ubuhanzi bebere hari unditwa inkebuzo n'amigwi myinshi yiga epoque za wakari gange wakari DJ Moses ndagiye hariho wakari power ba Black G ba Sly wakari wanajeshi family bose ico giharabaye ihinduka bisigwa ko n'ubu byagumyaho mugabo rero twacituronka ikintu cyaje cha internet naho tuvyanga internet mu bintu bitumye umuziki Burundi tuguma tujya duhabwa ku nguvu ivyo hanze gusumuza ngaha kuko ubu twebwe nayo dukoresha ngo duhenda tugiri wacu voilà le distributeur ubu si radio gusa nawe nyirasho kugira promotion mugabo rero ugiye kuvuga ati abajya munyesha bajya banyamuziki badakoresha izo mbuga n'uruhombo rudasanzwe natanguye gukora ikiganiro twego umuziki bawuzana hari nyuma gato ku CD ndibuka ko baje mu studio ni muri inanga record bavuga ati ni CD ya Nova ni CD ya Landry mu gita ni CD ya Midu Hassan wasanga muri story dusaba CD n'uyu wenyine yaradiye XD ya y'undi baba bakoze the housing yazana zibiri ya Alain Nova ni ya Midu Hassan umwe wese kagira gwiwe kubera ico gitwara bala influencer à l'époque mu nyuma turava kuri CD kuri Flash mu nyuma kuri Flash ubu none bisika WhatsApp none hata usema ama transfer ya Bluetooth ama WhatsApp iraza ukakurunga mugabo mu nyuma batanga kuvuga ati ikintu kije kuri WhatsApp kiratakarite ubu rero hariho link ya YouTube n'ubu jewe nakora avuga ngo sinafollow umuntu wese jewe uwonzi nontazi unandukiye inbox oya nani bisanzwe undukiye inbox link yawe ya YouTube ico ntangurira ko ni sabone nanje nuko kuko ninge ndayugurura bitwatse ko cyavyooroha gusumba utarumwapone nta nico bisaba mbone yakarorero kubwira abantu bose cyakwa imaje ni YouTube y'abaririmbyi naima ya TV online ntaco bisaba fyonda bwa kengeri hanyuma umufukikire uzomuha support ata kuko na mayite supplementaire agenda gakora kufoto nyamukuru abajiji label equipe umuririmbyi ashobora kugira equipe bigamufasha canke ntaco
bimaze yo biri urashobora kugira equipe bikagufasha mu gihe wowe wenyene usanga ufise une vision entrepreneuriale yo gukorana muri equipe. Hari n'abandi rero udusanga badafatika na tuco twaza est-ce que kugira umuntu agufasha gushikire siko kunubona ko muri ndumwe aba manager n'abafise inoti n'abantu kwishama kubera iki risque de perdre saho rero je mpantera hari itegeko ryatoba kwigendera mukuru w'igihugu Nkunza Petero yarasinye muri 2011 le 27 septembre 2011 itegeko rigengera abanyabuhinga n'abanyabuhinga itegeko ry'ibihinga ubuhinga mvabwenge akora n'ubu hari umugwi wa obedeya uko wo gukora nari neza ari nabi sibyo ncejwe kuvuga mugabo je n'ukuri novuga nti sije ndabageje kubaha amanota mugabo uriho ico nzi cyo kenshi nitegeko rirahari nitegeko ririmo wama urimwe abantu ataraba technicien batabibamwo bataraba professionnel vyerekeye obedeya ariko tubye kuvyekeye uno muziki tuvuga no muziki tucinje garuka rero hambavu y'ibya obedeya hari itegeko rya loi sur le sponsoring naryo nyene ryatangujwe no mukuru w'igihugu hanyuma liraja muri amashinga materi nararikurikiranye liratebera hariya mugabo no mu nyuma mengo ryasubiye ku mukuru w'igihugu rirasohoka ubu rero leta ngozi je ndabona neza ko la loi sur le sponsoring isho kuba inyinshi kuri kuko niba DJ Paulin ari umwatapane mugabo kaba kandi umu event manager niba tegurira evenement hariho akantu kinka nk'injombosho yateze kuronka gafati akavuga ati niburi assurance ndayifise kuko niba ari sokabo niba ari berbe niba ari BBC amatripizo sakwiranga baratisi kintu bateze guta ko barafise budget ya sponsoring yateze kuboneka kuba artiste bagafata mbere no brand ambassador w'iyo company aho rero no Rwanda rwadusigiye mu babandi bivuga ko biri kuko la fois parce twarabonye Bruce Melody asinya yerekana afipia kuri 50 million y'amanyarwanda minda nabikora ngaha ko no waronse menshi ari Christian Intere cyangwa 20 million ya music ariko nawe yari muhiganwa ariko uriya yaronse atari muhiganwa akwa abaye brand ambassador none azobura gutegura umuduga mwiza yubaka inzu nziza hamakoresha ya internet twashaka hanyuma yi branding nkuko Diamond ngaha yi branding nkuko Alikiba ngaho yi branding nkuko Jaguar hariya yi branding wa mutipe afise indege bisigura ko rero ariko arafise team arafise equipe arafise management kugira byabishiki ucanye ni wenyene ugati hariho kuba wo bikora ukabishika kudafise management none tu ari abanyeshuri abaririmbyi ngaha bari kubibyo bahagaze neza kandi ta management bafise bariho mugabo hakaba nabandi bafashwa na management mugabo birashoboka kugira management cyangwa ntibikunde ugatera imbere uri nk'umuririmbyi ugatera imbere ubwo ushaka gushika kure cyane gose ugatera imbere ifo kuba ufise abantu iruhande bakurikirana mugabo utaba ufise maison hari abantu bakuba hafi bagufasha tunutu bagukorera cover nk'uko urabona hagezweho uja kubukora ikigane muri emission muri radio wakoze cover none wewe munirimbyi uzokora cover si uzosaba na emission si uzongira mugabo turacari ngaho twege mugabo jenga avec espoir yuko hirya imbere ari heza mugabo rero nka focusinga n'ubutumwa ndongitse abantu begereye ngo abafata ingingo iyo loi sur le sponsoring mu vyukuri yoza kudadanura ibintu byinshi nabonye no munsi kandi bifatireko hari umuririmbyi Romeo ni nahazo nabonye yanditse ibintu ngo yani kwimba ubutumwa umukuru w'igihugu kuvyerekeye inyubako ya Palais des Arts kera yarigeze kuba ibera ma conseil des ministres kera aho hambere yari ma conseil des ministres mu nyuma yabera wa exhibition atandukanye atandukanye mugabo ubu habereyo business ya exposition usibye gusa kwa na kabiro kandi ka musician ugiye kuraba rero hari kandi narashaje irakuze yarikere n'akarangi ari ukuntu rero byo wasi sponsoring ikoze ikabaho secteur d'art de la culture yoshobora guhagarara neza n'abayirimo bakaba kuri ivyo ariko ibidandarizwayo ni ibyo abahinga bahinguye aba artiste badandarizayo ibyo bakoze ibyo barundi oya amakaye niyo ari muno munsi abasho gusanga yamakaye reka tube kuri iyo ngingo tuje kuri ikibazo nyene Paulin nka manager Paulin nk'umuririmbyi Paulin nk'umuntu ashobora gutegura igiteramo kigatunganywa ku rwego rw'igihugu kikaba igiteramo cyiza cyane ku rwego international bigatwunda aha ikibazo gihari ni nk'iki nyene umuririmbyi kugira ngo atere imbere wari wageze kuvuga gatuti nashika kure atafise management koko birakenewe management irakenewe cyane gose
irakenewe cyane gose nawe wavuze ko mfite na Crystal Event sinshobora kubikora je nyine ubu ukeneye umuntu kujya wavuze uza gukora cover indirimbo uza kugufasha muri ivyo bintu byose nariko ndamubwira kare ndambwira ni hariho abantu ngahanye bashoboye usanga nko kuja ku marezo sociaux sana zino shobora je nyine ifo ko ari umuntu abikugirira designer ndamushimira cyane gose Bill Jesus urabona arabingira byose naho umpartage anuze yarabo ari foto ya famille aravuga ati zana tuyishire ku marezo je nkasanga navyibanye ntabone mwe nta importance nabishe kuri statut yanje canke bagira kuri umustar kibagira kuri akazambira ati akazambira ati zana iyo foto tuyishire kuri Instagram yawe urumva ati wowe washize kuri statut washize kuri Snapchat yawe ubona ngo wayijeje ati wowe yazana donc ni waguma avyalimana abantu nk'abo rero baba bakenewe uri wonyine ntavyo ushobora bajya bana twagize imana turabamenya bamenyekanye umva barakenera rero ko abantu nabo nyine babafasha muri ntabyo boshobora uravye nk'ujya deja ubonye nibaza yuko ari ariko aragira video sinzi umuntu yamufashije ko aragira video sino indirimbo yari guhera oya fani yafashije with design Melana kujya ari Melana urumva nibaza ko yaronse umuntu amufasha kuri video ifo dukundana dufashanye twese yes indirimbo niyo yasohoka iyo video niyo yasohoka tuyipartage twese kira muntu wese yumva ko ari umurundi yagumya avuga ivya patriotisme ifo ko kira murundi wese yumva yuko ategereza gupartage ico kintu ukunda igihugu ciwe no ukunda ibyo ngaho mugabo simvuze yuko uzondungikira indirimbo yari yose ntayikunze amangu ndayipartage ngo ariyo patriotisme no hari ikintu jewe ndexija uramaze kubona amanuze mu bitaramo byanje mbashaka hariho nivo mbashaka kubijako uravyumva urwego utegeza kujamo sasa nanje ndexija ko iyo ndirimbo kamwe mifise qualité imeze ukuntu urumva kugira ngo dushobore kuyumviriza jeje nshobore kuyivuza no muri club no kuyiha abandi bayiryohera no kuyiha abandi arafite ijambo wowe ukiri kuravuga arafite ijambo yari yasabye kera avance nzi ko tukiri kumwe kuri ibintu cyane ari kindi tutazashaka kuyindi ngingo wafete nitakuongea kuhusu hao wasanii wawili Melana na yes wasanii walifanya vizuri tena sana ni na mimi mwenyewe kwa siwajui lakini ni wachanga wasanii chipukizi sana yes lakini unaona sio kwamba naweza sema ni wao peke yao ndio wanafanya vizuri ni wengi wanasikia lakini naweza kusema labda wale kuna kitu walipata kwa sababu wapate kusikika hawakulala wamejitokelezea wakapiga hodi sehemu nyingi. Yes, unajua kitu kama hicho labda kinawezekana na paka mtu akasema bana mie usijali nyimbo yangu. Mimi hivi tunamjua tangu zamani. Kuna mimi kunatoa wasanii akwa anapatia muziki wake. Ushoma juu zamani tukaona kitu usijui kama unaweza kukumbuka tulikuwa tukitoa muziki tuambia DJ Dads. Sababu tunajua ni mtu mwenye kwa skill. Walikuwa mpeleka kwenye radio mbio. Mnaanza kuanza studio pale wenye wanauza. Hicho ni kitu nataka hicho ni kitu nataka kaomba na wasanii wenzangu waone hicho kitu. Kama Paulin anawaruhusu labda ama wengine DJ labda anaweza kuwa na club kitu kama hicho wakitoa nyimbo yao waende awapimie wenyewe wasikie asiye kama kali ziko vizuri ama kitu kama hicho yes wao wafuna ipatia chance ya kuicheza lakini sasa naweza kusema kuna journalist wengi ni kitu hawana knowledge ya muziki yes ili wa promote hiyo muziki mzuri tuongee ukweli kuna urafiki journalist na msanii anasema wewe jamaa wimbo mbaya wewe mzuri wa takucheza shona kitu kama hicho hicho cha kwanza pili kuna journalist wako na kitu cha kusema nini acha tujaribu kwanza tupandishe na hao wasanii wapya wanakuwa kama wanabagua wale wasanii wa zamani na utumike aje naweza kupata hata mfano tuongee ukweli hapa mimi msanii kama Emery San mimi ni msanii nakubali ni mwandishi mzuri tanaimba vizuri sasa unaweza kuniambia kitu gani anaweza kuwa nakosa Emery San kwa sababu na video ni example wanafanya video nzuri sana yes wapo wengi unaona wewe ni mfano mimi kama nasema Emery San nina sababu Alain Nova nikwambie sababu gani niko nayo mimi nilikuwa kupigwa vita kusema kwamba R-Flow alilimba neza mgana alilimba Kirundi unaona kitu kama hicho sasa unafanya poser question mimi ubaya gani sasa kwa niko nao kuimba Kiswahili au wewe ukiimba Kiswahili kwa nini Kiswahili chako nakiimba lakini nao ni Mrundi lakini wanakisanii wa Tanzania wanapenda Diamond wanapenda wanacheza yes kitu kama hicho ushaona sasa kama nimetoa mfano wa Emery San unajua anaimbaga nyimbo za Kirundi
Ushaona kitu kama hicho ni mfano. Wewe ni kwa nini Melissa ni hatrend hasa ndio mimi kivyangu mimi upande. Kwa nini unahisi kwamba Melissa haiti hana hatrend katika music na ingawa anaimba vizuri na ana video nzuri? Mimi upande wangu unajua siwezi kuongelea sana kwa hicho kitu sababu mimi mwanamuziki mwenzake labda anaweza kusema ati namsemea ama niko nasemea wasanii wenzangu. Tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Ni msanii mimi kivyangu mimi msanii mimi nakubali. Ni mwandishi mzuri. Tena anajua kuimba. Haiko peke yake ni mfano natoa. Mimi labda naweza kauliza labda watangazaji. Ushaona? Ama ma DJs wenyewe wanapiga nyimbo zetu sababu sisi tunaimbia watu. Ushaona? Mimi nafanya muziki ili DJ Paulin ucheze. Au DJ Paulin hamfahamu Melissa na mwone kwenye Instagram. Jeno waambie shezina ndarizi. Yes muziki yake sejo. Au muziki lakini unajua jini. Yes. Na Paulin nafikiri mimi siwezi mkula muhari Paulin. Mimi siwezi mkamlaumu. Kumfollow kwenye Instagram, kwenye YouTube au iko na follow Melissa narima muri arena, muri karaoke. Yes, anafanya karaoke. Yes. Il chante très bien. Arima neza cyane. Yes. Sasa lakini nyimbo zake wazicheze sana. So, ushaona? Iko na muziki yake. Nyimbo nyingi sana. So, chetu amadura muri arena byarikira mbwiye. Ndeka ndogo sana za kumaliza kipindi chetu lakini reka tuze kungingwa Nova ko ari ya nyuma. Polaringa nk'umuririmbyi kandi akongera kandi akaba no DJ akongera kandi akaba no event manager akakandi afise novuga Rockstar event itegura ibiteramo. Tuje kwino ngingo kumbure tuyimarike iminota mike nk'ine 5 tuganire gato kubera iki bavuga ko mwebwe mutegura ibiteramo canke abantu bategura ibiteramo atari wowe canke abandi bazana abaririmbyi bo hanze y'u Burundi bakabaha amamiliyoni menshi ariko umuririmbyi wo ngaha bakamuha utuce ntica nikize canke bakamushira kugura marido kandi ari ku butaka bw'iwabo ari we yari kuba umustar kuruta wundi aje iki mukivuga kwiki? Jenge ndakwishure clairement ni mu bihugu byose sivyo. Turavye nko muri Tanzania Diamond c'est vrai aruzuza mugabo ufashe uzanye nko mu artiste avuye nko muri America canke yo mpuza n'abandi benshi kurutabo Diamond yo kuzuza kuri jewe niko ndabibona antwi ivyo bonye bibaho ku isi yose ni ibintu nabonye narabaye mu Birigi antwa nabibona n'ahantu hose mwarabonye ngahanye mu Rwanda dernier mabarazanye baramaze kuzana benshi ba conscience bande bose muramaze kubona ingene haca haza abantu benshi cyane gose kurusha urumva ni business canke ni business igihugu ni business ni business ikindi naco no kongerako twamye tuvuga ico kintu tuzokoma tugishirako patriotism abarundi benshi nidukunda gukurikirana ivyo wacu uravyumva mugabo ujya anye kwero urumubona muri Trace TV baguma mukisha no mu radio twacuvuga ati nujya nyine ngiza kuja kuramba uzorabe n'amafaranga bamavyidogera je nibishimisha nibishimisha kubona umu DJ wo ngaha anye tumuriha amahera makenya nka 1/10 y'amahera twohereza umuntu avuye hanze umu DJ avuye hanze genda umu DJ nibinshimisha bijya bintu umuririmbyi wo ngaha anye ugasanga ngiye kumupropoza 2 million urayibona ujya wundi yavuye hanze namuhaye 10 million wibaza ko je binshimisha na hanyene bavuga kubera kinone muha abonyene ni muri ya royal sponsoring yamye avuga kuva kare uragenda uzanye nk'ubu mvuze ngira ngire concert ya Fizo na canke na Sadbi urumva sponsor nkeyi nguyu nga Alpha nzogende ngire dossier kujyana amanda bigira n'ibiki byose uze nshaka kugira nuzenya concert ya Alpha wibaza ko amahera bompa arayo boboma haje umukenya canke mu Tanzania canke mu Amerika sicyo kimwe nivyo onye Nova yakora avuga ifo tugwanira kuri ico kintu zosemera ahantu hose gouvernement ikimenye ifo yuko idufasha kuri iyo kote aho mudodora nibo bagaya iyo projet muzanye projet nini ama societe yo mu Burundi yose atanime nkuyemwo yose ntibakwemerera gusponsoriza ikintu ntibakwemerera gusponsoriza ikintu cyo ngahanye igenzana shiba ngahanye naje mbona amatelefone aguma cyane ako abantu bose bashaka kuyisponsoriza urabyumva ama societe bahamagara les organisateurs exactement sultan baramuhamagara cyahengiye cyafali urabyumva ukavuta c'est pas normal kubera ko abaririmbye mo ngahanye mudashobora kubasutena kandi bariko barakora ibintu byiza cyane abantu mushaka noti mu muravuga okay tuge muyaduwe naco ni projet twagize muyaduhaye na problem turamuha yo muririmbyi tukamuzasa ewe twe twayatanga kandi twagira ibintu byiza cyane gose kujyanye ko abanyamahanga boza baratanga ayo mafaranga uravyumva iryo tegeko ariko aravuga wewe rikora gute mu bisanzwe mu bindi bihugu uratsko
umwaka uheze uradeclara amayempo ajya amafaranga uba warishe wewe baca bayadeduza mu manuzenya amayempo yawe uravyumva bikaba vyagiye muri projet izaba jeune canke mu yandi ma projet yo guteza igihugu imbere niko ayo masosiyete akwiye kubibona urabona kandi amahera arasohoka kandi ariho ugiye muri janvier février akubwira ngo yaheze atashobora koza shaka ugende muri janvier gende muri octobre gende ho bakubwira ngo amahera ngo yarunze ngo yaheze none yakoze ryari urumva ko tanakimwe turabona yes aha niho navuga ko hari ikibazo gikomeye cyane ariko mu kurangiza aravuze ko hari abayirimbyi canke amateleviziyo international kuza yavuze za France urban baberekana indimo z'abarundi mubwe nk'amesha makuru mubona ko ikibazo cyo kuba locale cyane nk'amesha makuru usanga indirimbo canke amaradio amateleviziyo ari yo ngagusa atari kushira iyo ngora yindi bishobora gutuma umuziki canke uburundi batabumenye ikibazo cyitanga cyo mu yetu fise nico ngenda muri communication muri media uko muri media nta televiziyo zikomeye dufise ziri international ira televiziyo nkuru y'igihugu byarakoze kuba yaratanga imyaka 80 mugabo gushika ubu hariho ibihugu bibanyi bageze ku mateleviziyo 6 muri Kenya baronse televiziyo nkuru kandi bazereka berekana hanze y'igihugu RTNB nta numwaka iramara iri numerique kuri Canal Plus nta numwaka iramara buhinga nyine ko ndavuga ya internet na bwa buhinga aho tugeze muri informatique n'ubuhinga navyo nyene biracazingamitse iryari kubiterambere kuko niba umuziki wacu naho werekana ko muwerekana kuri ubu Imana ishime kuko televiziyo nkuru y'igihugu abasho kubibona bari hanze mugano kucuraba rero berekana iki ibiganiro byabo amaprogramme nayo ameze gute sibyo njejwe mugabo navyo nyene ari kuntu ubona tipo bidakundisha ikibazo iratuma avuga ati twatuze ibiganiro twakunze twese turaba de la vision 18h yo waburi hose samedi wiruka utegeza gutaha uno musiri bangaye barabaterana ibyo kumbure ibyo byose biratuma ifo ko bahereza abajene ama emission Gamanyo Patrick hariho ibintu byinshi jewe namvuga nti umuti urama nuko abantu bo kwicara bakarimbura hari tunenge twose muco nisereze etage na de la culture zobaho kuko si muziki gusa ni nabajisha ni nabavuga ibitito ni nabagira ibiki secteur culture yose irafise duhaze yes arafro mugwereza akajamo kanyo ofisi kunye wowe wadutumiye na leta ifo kwidutumira ko nitwege turi muri ivyo bintu tubabwira ibikenewe arafro ubona hako ni ikiho kukiminota masegonda 30 kwa turangiza igano cacu nafikiri wameshaongea ndio kitu kitu nitanifikia yako hichi kitu ningependa mimi najiadresse ku gouvernement itusikie tusupport sababu najua ni Warundi kama sisi waweke sharti au sheria ya kukataza muziki ya nje kuchezwa au ni sio tu hicho serikali inaomba nini mimi naiomba nini support kwanza imjue msanii ni nini kwa nchi ijue valere yetu ishajua valere yetu wao wakisema bakijua kwanza valere yetu nafikiri hata wakisema ngo kupigwa sana sijui makampuni ziweke pesa kwa msanii ni vitu vitakuwa mambo yatajitenda peke yake yes wajue valere ya msanii paja kuna rais mmoja wa nchi ya East Africa juzi sio zamani alikuwa anaonyesha umuhimu wa wasanii kwa nchi wamsikilize Magufuli DJ Paulin mugwereza amasegonda 30 gusa utubwire hakogwa iki iryo tegeko ariko avuga ati aba ngo sico gusa hakenewe byinshi ariko wowe ubona ko leta ubutegetsi bwoshira itegeko ribuza gushiranga cyangwa kuvuzwa indimo zo hanze mu gihugu hakavuza by'abarundi gusa ivyo sine d'accord na gatoya ivyo bonye kubera twamye tuvuga tugitangura niyo twugarira abandi nabo bazotwugarira urumva kandi aho tugeze ubu unye ifo ko tudandaza hanze ifo yuko igihugu cyacu kinamenyekana hanze biciye muri iyo nzira nyene ya tourisme niyo muziki je niko namada bifata yego yes tusi bagenzi biganiro ko buraraba hano kuri Bujahit TV igano cyacu ngaha niko kirangiriye ariko reka nshimire umwe wese ukuntu yitanze kuza kwitaba buno butumire bwacu no turayaga kubyerekeye kino kibazo cy'umuziki w'Uburundi kumenyekana hano mu Burundi no hanze y'igihugu tukamenyekana cyane dushimire cyane umesha makuru wa mugenzi wacu ni Alain Nova umesha makuru hano mu Burundi akaba ari umesha makuru kandi ibiganiro canke amakuru y'imico nakaranga tugushimye cyane byarambeka kuba muri zino nyubako za Bujahit ngira ngo ari cyo umuntu yoba afise intererano nejo mu gitondo mugaro dushimye cyane Karimunda cyane Kajimunda Rich Florian ni R-Flow muri kuva ko 2006 akora umuziki nawe nyene mwumvise ivyo yavuze ivyo dusavye kugira ngo umuziki w'Urundi ukundwe cyane
Arafro ndagushimiye cyane Mani ndabashimiye Pajo, nshimiye Bujahit TV. Tupendane na tumbenshi. Yes, tupendane kandi dusengera igihugu cyacu. Uyu ni Arafro kandi turi kumwe novuga umu DJ yakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, nowe afise inzu atwara inzu y'ubutambiro Rockstar, akongera kandi agatwara inzu cyangwa ishirahamwe ritegura ibiteramo ariyo Crystal Event, akongera kandi akaba n'umuririmbyi. Turi kumwe na DJ Paulin Bizimana. Tugushimiye cyane kubona bitabye ubutumwa bwacu. Ndabashimiye cyane gose. Nejo nayigejeje ni mwankenera nzoza. Kuko hari ibintu byinshi twaganiriye bifise by'inkora mutima kumure tusira kubatumira tubiyage ko cyane. Nabashimiye cyane mwese rero madukurikiranye mwese muzagira ico muvuze kuri kino gano cyacu ma commentaire yanyu canke ivyumviro byanyu turabikeneye kugira ngo duteze imbere uburundi ugaruka bw'uburundi na cyane uno muziki. Kwimiko mari na Patrick Pajo niyo tusubire mu kindi ganiro nkiki kuri micro hari ya mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Ajux ati nimwibagire kwiyabona. Yes, merci beaucoup. Bye bye.